nandika indirimbo zose nizo ndirimbo z'akaranga ziba zirimo akaronka indirimbo bita Burundi buhira Burundi usiganya burunga reka wijiriwe niki kutakinzima n'amatana mahona kagahugu kanje. Yes, my people, hello everybody, bakuzi ba Inside Bull TV, comme d'habitude avec MC de la Neige, nko vyama everybody kuva i Bujumbura. Right now twaduze Gitega, aho twaje kugehegwa hani Gitega, turi kumwe n'umu Rasta akaze cyane, asanzwe ari muri bo bagize band ye muri Lenox Bar, aho rero amazise ko ikora neza cyane. Ku munsi w'ejo akaba arataramishije bamwe mu bantu benshi cyane abaje bavuye Bujumbura, ndetse nabo basanzwe bari hano i Gitega, kandi akaba ari trend cyane, n'umuntu afise impano, dushigikire impano zo gwaruka kugira ngo zame ziri update. Ndamwakiriye kuri microphone za Inside Bull TV, asubira kora musakora dukurikirana right now kugira ngo dushobore gutanga tumeze neza, turi muri vibe idasanzwe. My brother, ndakora muje cyane. Mwaramutse neza. Urameze neza? Niko fresh. Urashaka kuturirimbira gato indirimbo ukunda, muzukunda kuririmba cyane live? Ndirimbo nkunda nshaka ndirimbo za kwanje reko ndemsanga mbakunda cyane gose. Na kibazo. Akapera kidogo sawa. Sengira ngomye gito cyane maze nicundi cyumvireho inakare bipitwa benshi bikatahukira kumba benevyo kora tawanje mugore wanje nguyambere yifuro gigiti ambere nkagwa rutozi waniye kwinonye yagimutwe kabisa kora tutonze waratagaje none usize mu bugarakwa wagwan usize dutubitsuba vuba bitonabana banje koreta wanje unasira kagete mukubo kaburi cyo mfata ni jondeka kana ngiri ibi ariwe tubakanye mu buzore banje koreta we. Yes, my brother, ameze neza. Ku mazina mitwa gute ndetse musanzwe barita abavyeyi banyita Mateso Jean Marie Kimasa, ariko mu mwuga ni short number canke koreta yino kuvyumvise. Zina ryavuye muri Evre yanje. Short number koreta kabisa from Amahunja Music. Muri kino gihe ndiko mvugiza umuziki cyane wikibiriraho kumwe n'umugwi wanje Lenox Live Band muri Lenox nyene. Lenox Live Band ariko novuga ngo mvyagwa n'umugwi Amahunja Music. Ega Amahunja Music kugeze he? Amahunja Music turaha usibye gusa twaratatanye bivaye n'ubuzima. Ni swago aravuga ko mwacanyemo ko umugwi nsanze ndawuzi. Oya ntabwo twigeze ducanamo ko nta kintu kimwe twe twigeze turonka tuvuga ngo turapfuye iki ko bajya abantu usanga bacanamwo hari abapfa ibi bagapfa indirimbo bagapfa iki nuko canke bagapfa ama contrat. Twebwe nta contrat twigeze tugiranira n'ababosi nuko tuvuga ngo twaswanye cyane twaritse guhuza kuri izi contrat. Twebwe gusa ikintu tubaze ucatumye tutatana n'ubuzima. Umari ngaha wundi ari hariya wundi ari bamwe bari mu Rwanda avuye Bujumbura nanje ndino. Numva distance zituma rero umuntu yinjira mu bihe biba bitoroshe. Nta gwanko nta cyabitumye kabisa. Mbego twinjira mu kiganiro nyezina hano iwanyu hameze neza, Igitega hameze neza, mbega ni usanzwe waravukiye wakuri hano bimeze gute? Ibisagara bikuze nka Gitega canke Bujumbura uzosanga abajama benshi usanga baravyevuriwa mu mugatero atari bavukiye, cyangwa ugasanga bo baje bizana impano yiwabo ituma bamenyekanira mu mugatero bavukiye. Je mvuka mu Rutana ariyo bitantuze ariyo bitaburunga y'ubu je mvuka mu Rutana nuko ariko Gitega namazemo igihe atari gito. Nigero watangiye kuririmba nize muri CND muziki ndabutangura muri CND ariho muri Gitega nyene. Nikuvuga ngo jewe kubw'amaraso mvuka mu Rutana, ubw'umuziki ndi Munyagitega kabisa. Igitega kandi niho muhira right now. Waraharonkeye umugore, waraharonkeye ibibondo cyangwa numbana ndabaronka nubu abo baronka namusana. My brother, nibaze ko biriko biragenda neza. Tugomba tuje cyane mu kiganiro, twavuganye byinshi, wamaze kwidondora ndetse watubwiye uriwe nibyo usanzwe ukora, ariko usanzwe urimba karaoke muri Lenox Live Band, akaba ari nayo band isanzwe ubariza mu no mwari muri uno mugabo musanzwe mukora. Niza struggle mwagiye murahura nazo kuva ugitangura umuziki bisaba guhasuringa ukamenya ko uvyihanganira. Umuziki kuvuga ngo
kugira ngo wandikishe izina n'imiburire ryo mu kibano bigutwara ingufu nyinshi. Jewe ko nk'ubu ndibuka ko je natanguye nari umwanditsi w'indirimbo nuko hama nkavuza insima bukebuke mugabo ntivyakunda ko ngira ntuze live ariko rero uko nagenda ndevuriwe ne kunagenda nkunda umuziki wa live nuko ndiga kuvuza gitara birashoboka ivyo nifuza basi ivyo nifuza nubwo ntabishitse ko mugabo vyinshi ivyo nashobora nkakaranga muntu narabironse ndabimenya ntangwa rero kugira cyangwa koga mu muziki wa live mvuza ndirimba nipfugiriza hanyuma amasurago twahura nayo cyangwa usanga ugiye kuvuza ahantu ugasanga uyo munsi nta na déplacement guhaye kandi wavugije wabonye na public yaryohewe mu bosi yinjiza akaroro gusa mugabo vraiment abafana ni sawa icyo nahanura umuririmbyi wari we wese ntazagire kure y'umufana wiwe kuko bosi yagutumiye muri show no munsi yoreka kuguhenda ubwo umufana ugasanga ntiyakwirengagije ugasanga yaguhaye amazi ugasanga yaguhaye utunwa urukwapo tufungura byose bigashoboka ubwo bya mu bosi nawe yakagusubira ko yahomvye bitagenze neza abafana rero baraturwanye ko ivyo bihe byose mugabo sinumva ngo ni incuro nyinshi byabaye mugabo byaragiye biraba ndiko ndakora kuri look ya Offset Dread usanzwe uri umurasta canke wazishize ko kubera gushatse bo je nabisize ko kubera gushaza usibye ko gusa mugabo ninkunze bo je n'imigenzo y'ikirasi ndayikunda ikurimo gusa mugabo usanzwe bashaka ko abantu tahura ikirasi sinze Dread Inkuta basi bavuga donc ubukirisu zo kuja mu rusengero kugenda n'ishamu cyangwa byose uvyirikaza mu tubirara mu mutima no mu migenzo ku munsi wose turabonye band yanyu kandi band mukora muberewe cyane burika ko muriko murakora ni professionnel mu ntara ya Gitega ndetse ariko adukurikirana uno mwanya bagiye kuba benshi cyane baba bigitega bari Bujumbura canke abari hanze y'igihugu umugwi wanyu urakomeye cyane mumaze gukora mwubatse gute kugira ngo murinde mugera haje icyumviro cyo kugira ngo mubake irya band shazananye hehe mbega ubu mubarizwa muri Renox canke ubifuza nk'umubosi aso bari Bujumbura n'ahandi no mu zindi ntara abo baba bakeneye mugirana amasezerano bakorana Renox bar canke ni mwebwe bwanyu ku giti cyanyu mufitanye amasezerano Renox bitandukaniye bon fait ujya sumugwi wiwacu ujya no mugwi w'akabari bisigura ngo akabari inifa ko kugara twebwe tuza kugira izindi nama ziwacu hagati ziwacu ngo dusubire twiyubake ama tugire no kuntuze no kuma reglement d'intérieur yiwacu ubundi bwo tugeira untuze ku bagize staff ya Renox mutwago muri management ya Renox okay ariko ukuntu vyagiye birakorwa kugira ngo tusange twagize twabaye band kujya twe twatuzinanya hagati ziwacu hari asanzwe hari undi mugabo usanzwe uvugirizayo mugabo kavuza umuziki usanzwe ariko je nanje naba ndi kumwe n'abapeti vuga ati uyu arashoboye n'uyu arashoboye hanyuma donc jewe novuga ngo roots umuzi w'ida band barabamizise twa dusanzwe tuvuzanya bavuzanije umwanya muremure ngaha hanyuma aho nuze ko itereye tugahagarika hanyuma igiye guhera tutujana bamwe bajana mu ntuze imuyinga tuvuyeyo niho rero bavuga ati musanze muri Renox bagati hano hanze ko turondera band ibishoboye ibizi neza band imwe uvuga ati namutoga repetition mu kwerekana ikintu kimeze neza sasa jewe ndasanga bamaze guha kuko nari mvuye muyinga kontra y'imuyinga twayihejeje hama ndasanga bamaze kugira ku ntwaramo abamizise bamwe mu mari musaza mu kazi santuri kumwe asa dufise umugwi kwa Ingoma Music Band yakorera ngaha ukuntu byageragenda ariko nakubwira basi doni hanyuma sinzi ukuntu rero yigeze kubaka hansi yo muri Rimsi bo bari bamaze kwegeranya basamagara jewe ndagenda performance ya mbere bavuga uyu mupeti none nawe bimeze gute mahora musanzwe muri ku matewe yasanzwe turi kumwe bo muzana ngaha naco byo kwica ahubwo twashaka kwa sawa bandaje amanje nuko
barondana n'abakobwa urya mukobwa mwabye mumbaza nubwo bitakunda ko ashaka kuri kamera yeah iminsi namuzanye hanyuma turondana n'urya wundi mugenzi we hembe akomera nuko ariko ijya gukomera itobwa ngo ni bendi y'iwacu bendi yegamiye akabari bisigura ngo uwokenera Renos Live Band kuko akenshi amanimero y'ababosi nakunda kugira kumenyekana hamenyekana izi wacu badutelefona hanyuma tukagenda tukamenyesha muri Renos bimeze ukuntu baturekura bakaturekura ari ibyo basaba nabo comme exigence yabagira y'abatumanaginga bakagira bumvise abaturondeye bo bikorera ko bakabikorera ko bitakunze restaurant akenshi amaband menshi aba yiyubatse neza ku bikoresho bikwiye mbega gushika ino sakuri bijya bikoresho musanze mukoresha ni vya Lenox canke harimo bimwe musanya ari ivy'iwanyu haje nta kintu kimwe cyubatswe twazanye ubona kubye ko ijya si band y'iwacu yo band y'iwacu twari ko twayunganije twaba dufite ibyuma by'iwacu n'ibyacu bijya rero ni ivyuma bagiye kugura mu nyuma bamaze kubona ivyama turiko turama umusaruro kiko twabahereza bavuga ati no ifo yuko bano bantu barondera ivyuma bikaze bimeze neza donc burya twatanguye bakoresha ivyuma bakose mugabo baravuga ati no ukuntu bimeze kure nuko tubana dukoresha gatiranye reka rero tuyaranye turone ivyuma by'iwacu kandi biri adekwa bijanye n'inkunzi ryo ababije bacu bakeneye amara turababwira byo dukenera ibikenerwa byose kure hajya hari kit y'ivyuma byuzuye bimeze neza kandi byose n'ibishasha kabisa ni vya Lenox uri kuraraba uno munsi mufise ibigitira mu muhava mujamwo amasezerano yagiraniwe n'ababosi nyene kugira ngo nabakora dukurikirana baramutse bifuza ko band yanyu yashobora kuba iri mu biteramwo vya kure hehe urumva ntakwatsi jambo Lenox Live Band antuka ni izina rimenywa n'abantu baje guteramirayo canke ni izina ryo barizwi n'abantu baza guteramirayo canke bigeze kuba bateramirayo yego ariko sinovuga ngo wohura n'umuntu muri quartier uvuge ngo Lenox Live Band ko baca kubaza abo ni bandi bazwi ku ndirimbo iyihe ubusanzwe n'umwuga w'iwacu karanga muntu y'iwacu ni indirimbo kabisa ntushobora kuvuga ngo ujewe ngo muri ivyo kanaka kandi ndakomeye nubwo uba unabishoboye cyane none uzi ku ndirimbo iyahe nk'akarorero hasi nkujya muri ivyo andi mwaga yatangaje abarundi benshi haja muri musique uyu muntu no kumenga ashoboye indirimbo amenyekanye ko ni iyihe kandi yaba arabizi urumva rero natwe Lenox Live Band iramenyekana cyane niyo mpamvu tuguma dukoresha amantuze ingufu nyinshi zishoboka tuba promoting abana bari abatumenya pana ko tuguma tumenyekana mu kibanza kimwe n'intari imwe kandi jobuka intara afa pastage kuvuza mu ntuze bariko berekana bariko bagena ntuze buramata wa province Gitega twagutse byubazo bati no kame iki giko ni igihugu naturabana n'igihugu ntazi amafaranga tuma tubasaba gusa mudutegekanirize ntuze amaensima kuri stage tuzoza hama twatramisha kugira ngo dusoterike promotinga ngaha rero nta vyinshi vyahabaye nabaye ntuzeye novuga ko yabaye ntuze aramiyable nyene barumvikana amanimba ari fana baremeranije cyo bitwaye mugabo twebwe ni mu ntumbero yo kwipromotingira ibikorwa vyacu na band yacu mutangare mutubonye dutonze no munsi twambaye uniform yanditse ko Lenox Live Band gusa ico cyo baza kuba tuberewe no munsi muza kuba mwategwa amasurprise adasanzwe ku basanzwe babakurikirana tugomba kurangiza ikiganiro cacu n'ibibazo bibiri kugira ngo tugira ko turarangiza mu buzima bwanyu bwa misi yose abantu baririmba karaoke mu bare butandukanye wavuze ko mukunda guhura n'amasirago menshi ariko hari bimwe mu bibazo bigenda biragaruka ku basanzwe babaraba cyane cyangwa bakurikirana ni kenshi mura numva bidoga kubera iki abantu baririmba karaoke umutigera muvyina novuga zijya mbyino z'ikirundi amakuru basohora
muririmba za ndirimbo za kera z'abarundi biwacu z'abanyamahanga mukaririmba n'iz'abanyamahanga cane ariko mukibagira traditionnel yacu nukuri canke ariko je nibaza ko Ivana Sadia Panadine ntunze na band naco urakoze kunabinyibutsa no ku munsi uno munsi rero sasa reka tukagira akabijya abone yuko ivyo mwageza ayo mabendi utoca bifatira hamwe ko ari bendi zose twebwe nkatwe jeni wabona umunsi tugenda kuramutsa ya bendi yo kwa Bisho muri Gera yabayeho ndamutse babaramukije ku mudiho w'ikirundi akiwacu ini tumibona na twebwe je nakubwiye ko zisandi n'umwanditsi nuko nandika indirimbo zose n'izo ndirimbo z'akaranga ziba zirimo akaronka indirimbo bita Burundi buhira Burundi busiganya burunga reka wijiriwe niki kutakinzima n'amatana mahona kagahugu kanje nama yayi wacu kakarorero basikije izo zose ziravuzwa nta mudiho n'umwe tutavuza hajya nta kiwacu nitukibagira iyo iwacu tuyibagira mabada katugushimire cyane akajambo mva ubwira abarundi ko dukurikirana ndetse nabifuza gushigikira ibikorwa byawe YouTube usanzwe ukoresha platform usanzwe ukoresha nizaho kugira ngo ashobore gufollowinga ariko dukurikirana je nkoresha YouTube ni uwo shaka gura kunshigikira kandi ndabasabe bashigikire ko ndacari kure cyane mugasi ibikorwa byanje byari bikure ubona kuko nk'akarorero ugiye kuri YouTube yanje karonda indirimbo yitsa akagode ukumva uburyo ikozwemo n'ubuhinga ikozwemo urumva yuko ucumenga wava uvuga no petinga baramuroze kuko no ndirimbo kuko iko ya trending hana hari baje kuri YouTube yanje ko short number official hanyuma bashigikire mu gusaboninga channel yanje no liking ibikorwa byanje bibaye ngombwa babisharinge babihereza abagenzi babo bikwire nanje ntera imbere nk'abandi babanda tugushimire cyane asante sana makoze kwamanyize dushimire cyane band yanyu ya Lennox ko wayiserukiye asante sana mabega dushimire cyane bose bakaba dupikirana kuri Celebrity TV twari kumwe no mu masanzwe bari muri band ya Lennox kugira ngo dushobore kuyaga amajambo amwe canke abiri ndetse no kumenya uko bitegura igiteramo abisigaye tuzaza gusubira mu giteramo mwari kubona MC Idela Next kuva muri Celebrity TV turakunda cyane big up sana ciao ciao